bikorwa by'iterambere rusangi abenegihugu bo muri komine Kiremba ku mitumba itandukanye bavuga ko batahuye ko iterambere riva ku mwenegihugu rikamugarukako. Muri kino gihe cici rero abo benegihugu bitabiye akamo batewe n'indongozi kubijanye no gufyatura amatafari azofasha kubaka inyubako rusangi zitandukanye. Abo benegihugu bavuga ko babikora babikunze kuko ngo bibafitiye akamaro ntangere. Ibi n'ivy'iwacu amatafari iyo tuyabumvye hakenewe ibiro by'umukuru w'umutumba niyo twikora ko, hakenewe ishure twikora kwa aya matafari nyene tuba twibumbiye. Byaranatunezereye nko hari mutumba Gitaro duheruka kubaka ko ibirasi 4, ico gihe twakoresheje amatafari umutumba wonyene wibumbiye, murumva yuko bidufitiye akamaro kanini. Gutanga amafaranga harabusanga bavuga ngo barakenye, mugo dukoresheje ingufu zacu biraduha umunezero. Jewe n'ukuri kw'Imana ku mutumba tuvuga ko nta muntu n'umwe atitabira igikorwa rusangi kuko ni iterambere kuri twese. Amatafari niyumva neza kubera natanguye ejo. Amatafari yiwanje ndayamaririye ubunyene ndahejeje kuyabumba. Ayabumbye iminsi 2. Bana bahora baja kwiga barinze kujabuka uruzi. Imvura igwa rwuzuye bamwe baratwumwe, hariho umwana yanatwawe. Ikiza cyanezereye nuko abo kamara zotugirira ashobora guca yubaka ntibasigira umwana dusubira kugura yatwawe n'uruzi. Pascal Habiyakare arongoye komine ya Kiremba avuga ko biyumviriye uwo mugambi wo kubumba amatafari mu ntumbero yo gusahiriza uburyo butangwa na leta bufasha kubaka inyubako rusangi. Amenyesha kandi ko bazofyatura amatafari menshi aravye umurindi bariko. Uyu mugambi w'amatafari twaragiye inama turavuga duti turakeneye amatafari n'amaburiburi urugo rwose rutange amatafari 500, rwibumbira amatafari 500. Naje ubwanje ayo matafari narayabumbye. Rero turiko turaraba dufatiye mino zone nyene yonyene turimwo turabona yuko naho mufatira kuri umutumba turiko barageze ku matafari 100,000. Bisigura ngo turavye imitumba dufise iyi zone yose yonyene cikwiza amatafari 500. Tugiye mu komine yose igizwe n'imitumba 100 tuza gusanga turiko turababa amatafari angana n'imiliyoni 5. Numutaho ukomeye cyane ku gihugu, numutaho ukomeye cyane kuri komine, tumva ko tuzokubaka ibintu bitari bike mu matafari angana gutyo. Habiyakare atumirira izindi ndongozi gufata bene gihugu nk'ubutunzi budasanzwe. Izindi ndongozi twifuza ko zobona ko ubutunzi igihugu gifise n'abantu hakene kubatunganya rero ukabereka ibibagirira akamaro ugakurikirana ukabibakundisha kandi biragenda neza. Abantu burya n'abantu beza, nico gituma twasavye ko babatunganiriza neza, ubutungane bumeze neza atawurenganya umuntu, mwene gihugu kamwereka igikorwa kimugirira akamaro agikora atekanye kandi agikunze. Mu gihe hahora hasohoka amahera yo kugura ibikoresho nka vyose iyo hageze kubaka inyubako rusangi, amafaranga yahora agura ayo matafari akazokoreshwa mu kugura ibindi bikoresho ku neza y'abenegihugu.